Hello, I'm very delighted to be with you this time, and I'm going to share with you the word of God. Ndanezerewe no kubana nanyu muri kano kanya, nkaba ngiye gusangira nanyu ijambo ry'Imana. Ariko imbere ya byose reka mbanze senge. Mwimana ndagushimiye ko uno mwanya mwiza ngiye kubamo, ucubana nacu, ubuntu n'imbabazi zawe bitubeko, ibyo twiteze ko ugenda ubituronka ko tukiri muri ino si, kandi bigenda biguhesha icyubahiro, hanyuma uze udushoboze kurangiza neza, ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi nshima, amen. None rero akaba ari umunezero kubana nanyu, nk'uko biri tukaba ngenda mvuga ijambo ry'Imana mu Kirundi ariko mvanga n'icyongereza kugira tumenyere kuvuga ururimi rw'icyongereza. Duhora tubibona mu mahanga aho umuntu akenera kubwira ijambo umuntu ugasanga birakugora, amajambo ntiyatora hafi. None rero nuko nabonye yuko ari ngombwa yuko twokwimenyereza hamwe gukoresha ururimi rw'icyongereza, gucisha mu gifaransa ntibizaba bishimitse, ego, kuko hari igihe biba ngombwa, kandi icyongereza tugikeneye mu buzima bwa misi yose, ego, nirwo rurimi rwonyene ushobora gutemberana mu isi yose atangorane. Murakoze. None rero reka nsoma ijambo ry'Imana ntatevye, nifuza ko tuzohora tugira umwanya mugufi, ego. Ni ijambo riri muri Zaburi ya 18 umurongo wa 2, ego. Ni mu murongo wa 2, ni muremure ariko twafashe akapwembe, ego. Ni iri jambo ubwa mbere riri reka tubivuge mu Kirundi hanyuma tuvuga mu Cyongereza, hanyuma tujye dutera tubandanya dusigura mu mwanya mugufi. Murakoze. Uhoraho ni igitandara canje n'ubuhungiro bwanje, n'umurokozi wanje, n'Imana yanje, ni igitandara canje gikomeye. Niwe mpungirako inkinzo n'ihembe ry'agakiza kanje, n'umunara wanje. Murakoze. Ni ijambo ry'Imana ko ari igitandara duhungiramo, ko ari umunara wacu, ko ari we gakiza kacu, kandi niko biri, kuko ijambo ryiwe ari we nyene, ari we bugingo budashira. Umuntu yamaze kuryizera aba atagitsinzwe n'urubanza, kuko yuzuza n'Imana biciye mu kwihana ibyaha vyiwe, hanyuma ivyiwe bikagenda neza. None rero reka ndarisome mu rurimi rw'icyongereza kigenda sigura. Naho ni the Lord is my rock, my fortress and my deliverer, my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. The Lord is my rock, Imana niyo gitandara canje, my fortress, ubuhungiro bwanje, and my deliverer, umurokozi wanje, mon liberateur. My God is my rock, niwe gitandara, the rock on which we should build, urutare dukwiye kubakako. Kuko iyo nkoresheje should mvuze kenshi niko kintu utegerezwa. Nk'akarero umuntu arwaye, they are sick, they should go to the hospital. Ni ukuvuga ni ikintu kiri ngombwa, yego. Then we should build on the rock, and the rock is Jesus Christ. The rock is the truth, because he's the truth, the way and the life. Niwe kuri, inzira n'ubugingo. The truth, ukuri, the way, inzira, and the life, ubugingo. Nivyo. He's our shelter. Niwe bwugamo bwacu, niwe, he's our refuge. Niwe buhungiro bwacu. We have to trust in him. Niwe dutegerezwa kwizigira, not something else.
because it's only him who can solve any problem. Niwe wenyine ashobora gutora inyishu y'ibibazo bya muntu, of the human being. That's why we have to trust in him. That's why you have to build on the rock, and the rock is the Jesus Christ. The rock is the truth. And as the word of God says, once we don't build on the rock, once we don't build on the truth, tutubatse ku kuri, tutubatse kuri urwo rutare, when we build on the sand, twubatse ku musenyi, once the wind comes, mu gihe umuyaga uje, it blows, urahuhuta, and everything must fall down. Once it's built on the sand, hanyuma byose birasenyuka, biragwa hasi. They must fall down, bitegerezwa kugwa hasi. Once they are not built on the truth. That's why we have to avoid in our life to build on the sand, to build on the right, to build on something else, kubaka ku kindi, unless it's the truth. Amweke kuba ukuri, on which we should build, for really not being loser. Icyo dutegerezwa kubaka kugira ntituba abahombe, for not being loser, but for being winner. N'aya majambo y'Imana, ego yuko ari Kristo Yesu dutegerezwa kwizigira, ko ari we dutegerezwa kugira ubuhungiro. In whom we take refuge. He's our shelter. Niwe bwugamo bwacu, niwe abri, c'est notre abri, c'est notre refuge. He's our refuge, niwe buhungiro bwacu. Being without him, we can't face Satan and his angels of darkness. Kuko tutari kumwe nawe, ntidushobora guhangana. We can't face Satan and his angels of darkness. Ntidushobora guhangana na Satani n'abamarayika biwe, his angels of darkness, w'umwijima, unless we are with Jesus Christ, because he's compared to the horn that is our salvation. Kubera agereranywa n'ihembe, ihembe ry'agakiza kacu, the horn of our salvation. Twumvise horn, twumva ikigwanisho, twumva ukunesha, ikintu cy'ubushobozi, ikintu cy'inkomezi. Then he's considered as the horn of our salvation. Afatwa nk'ihembe ry'agakiza kacu, ni ukuvuga niwe atuneshereza. He's the one who delivers us from the hand of our enemies. Niwe aturokora. He's the deliverer. He's our deliverer. Niwe murokozi wacu. C'est notre libérateur, qui nous libère des mains de nos ennemis. Adukure mu maboko y'abansi bacu. Who delivers us from the hand of our enemies. That's really very important. He's our salvation. Niwe gakiza kacu.
And without him, we are nothing. And we can't alive in heaven because it's him who is the door. It's through him, by repentance, that we can come in and inherit the everlasting life. Thank you very much. Ndabashimiye during this time you've been with me. Muri umwanya twabanye murakoze. Reka ndangize no gusenga. Imana ndabishimiye ko uno mwanya mwiza wabanye nanje, wabanye n'abariko baratwumviriza, kandi uca ugenda udushoboza ijambo ryawe twigishe, uduhe kunesha, uzuduhe kurangiza neza, tugire urutare rwo guhungirako, tugire ukuri kukubakako, uduhe guhora tunesha, bityo bigenda guhesha icyubahiro. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye kandi dushima kandi dutumirira abantu hano ko bandanye bagira subscribe kugira ibiganiro bizogende bibashikira. Murakoze.